kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2024 rigenga isubirwamwo ry'itegeko rigenga umugwi ujejwe kumenyesha ukuri no kurekuriranira severe irateye amakenga atari make muri kino gihe. Ubushobozi n'uburenganzira bwinshi burekuriwe amasentare uno munsi buhabwa uwo mugwi. Ehe namwe ingingo ya 11 igenga uyo mugwi ivuga ko amadosiye yose ajanye n'ihonyangwa ry'agateka ka muntu mu kivunga hamwe n'ayajanye n'amatati y'amatongo n'iyindi mitungo biri mu bijejwe umugwi severe. Iyo ngingo nyene yongera koko atayungururizo na rimwe rishoboka mu masentare ku ngingo yafashwe n'uyo mugwi muri ico gisata. Abatari bake mu bahinga mu vy'amategeko bakavuga ko uyo mugwi usanga ufise ububasha nk'ubw'amasentare, mu gihe ingingo y'amajana 210 yo mwibwirizwa shingiro ivuga ko ubutungane bugenewe kandi butangwa n'amasentare yonyene ku butaka bwose bwo Burundi kw'izina ry'abarundi bose. Ingingo ya 39 y'ibwirizwa shingiro nyene igatomora neza ko atanumwe ashobora kuvuguruza ingingo ya sentare yitwaje ivyifuzo vyiwe canke uko abishaka. Kubw'abanyamategeko babikurikiranira hafi, mu gihe urwego rwashizweho n'intwaro ruvyitwayemwo gutyo mu guca imanza n'ishigwa mu ngiro zazo mu vyerekeye amatongo zitagira iyungururizo mu masentare, urwo rwego ruba ruriko rwinjirira ubutungane nk'uko ibwirizwa shingiro ribitegekanya. Ivyo bikunyurwa mu ngingo ya 15 ivuga ko imanza zerekeye umugwi severe zidashobora kwakirwa muri sentare. Akabijya kakaba ari uko amasentare abwirizwa guhesha ku ngingo yose yafashwe n'umugwi severe. Ababikurikiranira hafi bagasanga iyo ngingo iteye kubiri n'ingingo y'ubwigenge bw'inzego itegekanywa mu ngingo ya 60 y'ibwirizwa shingiro itegekanya itandukanywa ry'inzego nshingwantwaro, nshingamategeko n'iz'ubutungane. Ikindi nuko havugwa ko inama nshingamateka ihamagarirwa gushigikira ingingo zose zafashwe n'umugwi severe igatesha agaciro ingingo za sentare. Ivyo rero bikerekana ko guha ububasha nk'ubwo umugwi washizweho na leta bitesha agaciro urwego rw'ubutungane rwogo rusanzwe rukingiwe n'ibwirizwa shingiro. Umugwi severe urahabwa n'ubundi bubasha burengeje. Ingingo ya 14 ivuga ko uyo mugwi ushira mu ngiro wonyene ingingo zose wafashe. Nayo ingingo ya 16 ikavuga ko uyo mugwi wifashisha inzego za leta mwishigwa mu ngiro z'ibikorwa vyawo. Igitangaza abanonosoye ivy'amategeko nuko ukubona umugwi severe ushobora kwifashisha inzego za leta nk'igipolisi bigaragaza ko uyo mugwi ataho utaniye n'urwego rw'ubutungane. Mugabo rero ikindi gitangaje nuko ingingo ya 5 igenga uyo mugwi igaruka ikavuga ko uyo mugwi atabubasha bwa sentare ufise. Iryo vuguruzanya mu ngingo rero rigashobora gutera ukuzazanirwa mu banyagihugu mu bijanye n'impari z'amatongo n'ayandi matungo nk'uko abanonosoye ivy'amategeko babandanya babivuga. Mu guheraheza nuko mu mwaka w'igihumbi 1994 mu ngingo yayo RCCB 31 yo kuwa 21 ukwezi kwa 11 sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yatesheje agaciro ububasha buhabwa umugwi severe, ingingo iza ibangamira ububasha uyo mugwi severe wahawe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2024.